ejo bundi kwa Mungu heze turibuka wa Mungu wo hirya twakiye umusore ngaha yasambanye mu buryo bukomeye cyane gushikaho yavuze mu rusengero ku mbuga birahari muravyibuka abari bahari yavuze ko yasambanye n'abakobwa 264 ndazi ko ari abantu bakomeye bari mu vyaha by'ubusambanyi mu rwego rukomeye cyane kandi murazi ubusambanyi nabwo bufise ingaruka nyinshi cyane bufise ingaruka nyinshi jewe ahubwo ndakeneye abasambanyi bose bo mu iki gihugu cy'u Burundi fitaniye umubonano wabo kugikorana mu bantumirire mu bampamagarire erega bo dutumiye sabagwaye mu buryo bw'umubiri gusa tutumiye abantu bagwaye mu mifuko kuko Yesu nawe aratanga umugisha. Twama twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi hari utu video dusirikira abapasiteri beko barasengera abantu mu makomantire ugiye kuraba bamwe baravuga bati nimba koko abapasiteri basengera abantu bagakira kubera iki kwa muganga hari abantu bagwariyeyo batogenda kubasangayo babasengere nkuko wabivuze service ni zitatu ariyo service y'abasengera abantu ari abavuze imiti y'ikirundi hariho n'abavuza imiti kizungu kandi mw'ibyo bihe nta bitaro na bimwe byinjira mu bindi. Nitwa Apotre Nduwimana Joseph nejerejwe no kuganira n'abariko baradukurikirana canke gushikiriza abariko baradukurikirana mu gihugu hagati mu gihugu kw'isi yose biciye mu biganiro canke mwibi bikogwa vy'ivyuma bigurukana bumenyi. Uyu munsi dusanzwe twatumye ko abamenyesha makuru kugira ngo tumenyekanishe ikijanye n'igikogwa turiko turategura kidasanzwe kigiye kuba itariki 24 na 25 hamwe n'itariki 26 zo ku kwezi kw'indwi naho hakaba ari mu ndwi igiye gutangura mu iyo ndwi dutegura igikorane kidasanzwe kizobera kuri ETS kazokwama imisi yose gitangura isaha 8 gushika saa 12 kikaba ari gikorane kizokorekerwa mw'ibikogwa bikomeye cyane mu buryo bwo kubohora abantu baboshwe n'umugwanizi tukazoba tuzosengera abantu bagwaye mu buryo bukomeye tugatumira abantu bose muri ko muradukurikirana bari hirya no hino muza kubona ama video inyandiko ahantu hose haza gushika ubutumwa tubatumira ko umuntu wese yoba afise ikibazo cy'ubugwayi ikibazo cy'ibintu byamuboshe mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'impwemu tuzosengera abagwaye mu buryo bukomeye tukaba dusanzwe tubona ko n'ibikogwa bisanzwe bikorekera mu rusengero hariho intaye zifadika z'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakora turafise icizero rero gikomeye cyane ko kuri ETS kuko twasengeye iki gikogwa kandi kuba twaraciteguriye hazokoreka ibirengeye cyane ibitari bwakoreke no mu mpande zitandukanye. Rero turatumiye abariko barakurikirana kumbure ubutumire buriko buraca ku mbuga ku maradiyo ku mateleviziyo ku mbuga mu mpande zitandukanye kugira ngo umuntu wese yoba afise umuntu agwaye yoba afise ikibazo cyananiranye gutorerwa umuti Imana yo mu ijuru yaduhamagaye dusanzwe dusenga igatabara izokora ibikomeye. Nkuko murakoze cyane jewe nsanzwe ndi Apotre Nduwimana Joseph nkuko nabivuze ndongo ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo Église de la repentance et de repos en Jésus-Christ tusanzwe dukorera ku Mutakura kwibarabara ry'umunani inimero 16 tukaba dusanzwe dukoreshwa ivyo bikorwa byo gusengera abantu bagwaye Imana ikabohora abantu mu buryo butandukanye. Rero iryo shengero niryo tuserukiye hano hagati no mu gihugu mbere no ku mpande z'isi zitandukanye dusanzwe rero ari cyo gikorwa tujejwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo abanyavyaha bagakizwa abagwaye bagakira ibitangaza bigakoreka si ubwa mbere rero ibyo bigiye gukoreka iyo ugiye ku mbuga kuri YouTube kuri Facebook hariho intahe nyinshi cyane z'ibitangaza n'ibimenyetso aho abantu bari bagwaye indwara zananiranye kwa muganga bakira. Icyo gituma rero twiyumviye ko bitoguma bikorekera mu rusengero gusa bikwiye kuja ahabona kugira ngo abantu bose babone ibitangaza Imana iri kirakora
ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yamye n'uyu munsi niko ari, aracakora ibitangaza n'ibimenyetso. Icyo gituma rero twateguye igikorane kugira ngo bazane abantu benshi cyane babaho, Imana ibikorere kuri stade abantu bose babona, kandi turizeye ko Imana izokora ibitangaza n'ibimenyetso. Mwatubwiye yuko ari igikorane uvuga ngo kidasanzwe, ariko ntimwatubwiye idoni nyine igikorane kizoba gitunganijwe, mbese abantu bazoza bizoba bimeze gute, bazashika gute, bizoba bimeze gute, ntabwo mwadusobanuriye neza idoni y'ukuntu ibintu bizoba bitunganije. Mwatubwiye gusa umunsi n'amasaha, ariko ntimwatwinjiremo ngo mutubwire bizoba bitunganije gute. Murakoze cyane. Nk'uko bitegekanije, igikorane kizotangura isaha 8. Twarategekanije ko abantu bari kure badashobora kuronka ingene biyunguruza, twarategekanije ingene bashobora kuza, turategekanya amabisi azoshobora kubunguruza akabashikana, abari hafi bazoshobora kubashika, ariko ibijanye n'amabisi kuva isaha 5 6 gushika saa 8 amabisi azoba ariko arabatora ahantu bazoba bari. Ivyo navyo ndizera ko twabitunganije kandi twavyiteguriye ku buryo bukwiye, ku buryo ivyo twabikoze mu buryo bwo kugira ngo ntihagire umuntu numwe azovuga ngo nari nkeneye kuza gutabarirwa aho hantu none ndabuze ingene nshobora kuhashika. Yaciye bidutera gutegura ubwo buryo bw'ingene kwiyunguruza kuzoshikira abantu aho bazoba bari hose atangorane. Murakoze. Ishingiro ni fantasi hakorekerana kuvuga ngo ibitangaza, twama twabonye intare zitandukanye ku mbuga ngurukanabumenyi, aho twabonye abantu bamwe badashwe inzembe, imisumari, imisiba, ariko hari urundi ruhande rw'abandi bantu bavuga ngo ivyo bintu wese ko cyangwa bakavuga ngo ivyo bintu byoshobora kubaho. Mbese abantu bari ku ruhande rutandukanye n'ibyabaye cyangwa batemera ibyabaye, bo mubahamagarira iki cyangwa mubahanura iki, n'ubuhe butumwa bwo mwabagenera? Ivyo bintu ntibyobura kubaho. Vuba cyane duheruka kwakira umuntu nawe yahora bipinga mu bwo buryo bukomeye, n'ubu ari ku rubuga. Ejo bundi aheruka kuza akabishinga intare, nawe yahora apinga yuko ivyo bintu ari ubwescro cyangwa atari byo, hanyuma aragwara ku rubuga, ariko amaze kugwara arivuza mu bitaro byose bitandukanye, biba ngombwa kwaza kuraba kw'ivyo bamubwiye ari ukuri. Ashitse hano rero ntiyatambuka, ntiyicara, yaje ku gakinga, ku mbuga ziriho, yarashoboye kuvyivugira hano, arashobora kuvuga ati ubu ndemeye neza, shitse muri iki kibanza nanje nari mu bantu batavyemera, batabona neza ko ivyo bintu ari ukuri. Ageze hano rero adatambuka, aticara, adahaguruka, Imana yo mwijuru iramutabara, aca abona ko ivyo twavuze ari ukuri. Reka ngaruke ku ico kibazo ubajije. Sigitangaza kubona abantu badashobora kwemera ko ivyo bintu ari ukuri, ariko nimba hari umuntu yitwa ko asenga canke ari umukristo yemera ko Imana yamuremye ibaho, akwiye kwemera yuko Imana uko yakoze kera n'uyu munsi ikora. Bibiliya irabitwereka neza, ibimuga byaramuguruka, ibipfamatwi bikumva, abagwaye bagakira. Nimba ivyanditswe vyera ari ukuri nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, kandi abatari bake mwabo bantu vuga ko bamwe batavyemera, baraja mu rusengero bagasoma Bibiliya bakemera neza yuko Imana ibaho kandi yabaremye. Mbega Imana yoba yashoboye kubarema yorananirwa no kukiza umuntu? Yashoboye kurema uwo muntu akavuga, akagenda, agatambuka, akiyumvira, ibintu byose ariko arakora akaba bikora yabyisanzemwo, ata muntu numwe yabimusize, atabyize mu ishuri, akabisanga biri uko biri. No kuvuga ngo Imana yamushoboje gukora ivyo bintu, irashoboye no gukiza ingwara izarizo zose. Muri make twobwira abo bantu bakiri inyuma, no bitako bakiri inyuma yo kutamenya, bakiri inyuma yo kudatahura, yo kutemera Imana. Mu nyigisho turiko turigisha zo kubohoka, nabo bantu baracaboshwe, bakeneye kumenya ubushobozi bw'Imana yabaremye ko bushobora gukora ibitangaza. Dusanzwe twateguye n'inyigisho zabo bantu, turabatumiye kugira ngo nabo baze bashike, bibonere apana amatwi inkuru ngubwiwe n'abandi ntushobora kwitahura. Nico gituma tubatumiye, dusize ahagutse. Kumbure hariyo bamwe bavuga ati nitwoja mu rusengero tutari abahajya ahantu, noneho dusize ku mugaragaro kugira ngo umuntu wese afise amakenga kugira azohashike, yibonera Imana ikora, yibonera Imana itabara, yibonera Imana ibohora abantu. Hari abantu bahura bazana mu rusengero nabo nabaje gupinga, bakavuga ati eske bijya bintu nivyo canke sivyo.
Imana ikaca ibitwereka ati hari umuntu yaje gupinga araha ameze ukuntu kunuko akaca azajya imbere akavuga ati ni ukuri nanjye ndemeye bwa bundi ko ari Imana ikora. Dutumiriye abo bantu bose bataratahura ugukora kw'Imana, bataratahura ingene Imana imeze n'ibitangaza n'ibimenyetso, kugira bahashike bibonera Imana iri kirakora, kumbure nabone hari kizobakorako. Ego umunsi w'Imana uheze hagira harashoboye gukoreka ibitangaza mwishingura repentance. Abamenyesha makuru benshi babipostinze nagenda bakumva, hari abantu benshi bagiye bandika amakomantere bavuga ngo none kubera iki batubona abantu b'abamama gusa aribo bagerageje kuvuga ngo gufatwa n'imwe cyane babohotse, kubera iki mutabohora abagabo? Ese aba bantu bobo ndababiriye mu kibanza ndababarije nandisho kibazo, kubera iki abamama aribo bafatwa n'imwe ku rwego rwo hejuru? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ntiyenze nibaza ko mu bamenyesha makuru bari bahari, mwebwe harimo abo nabonye bari bahari. Ibyo byose hariho n'abagabo nabonye bafashwe. Nicabona abo bantu mu bantu banditse, wewe nk'uwarahari ubabwira ko harimo n'umugabo. Nimba ari n'amafoto mwafashe mukayabaha kugira babone yuko n'abagabo barimo. Ariko ngarutse kandi igitigiri nivyo cy'abagabo cy'abagore nico gitegezwa kubacisha, kuko no mu bisanzwe mu gitigiri cy'ubwinshi bw'abantu hoba mu gihugu hoba mu mashengero hoba ahantu hariho hose abagabo baba bake ugereranije n'ubwinshi bw'abagore. Nico gituma rero n'abafatwa n'imwemu mbi zifata ahari abantu benshi bagaragara ko ubwo bwinshi bw'abantu nyene nibwo bugaragara kubera nibo basanzwe ari benshi. Rero nico gituma habonetse abantu benshi. Nizera ko ubwo bwinshi bw'abantu benshi bwabonetse ku badamu nuko basanzwe ari bo benshi. Muri make nizera ko ico kintu ari ukuri. Leta yacu nziza y'u Burundi iyobowe na perezida wacu dukunda cyane Evariste Ndayishimiye, irahimiriza abantu gukora cyane, kandi twabonye namwe ari byo bintu mugerageza kwigisha abantu. Mbese Eglise ya Repentance yiteguriye gute ibi bijyanye n'imbonakazoza y'u Burundi kugira ngo nayo ishyire ingufu cyane mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi? Ahubwo twebwe icyo gikorwa twaragitanguye no gukikora cyane mu mbonakazoza. Nshima ko ahubwo uvuze yuko izo nyigisho dusanzwe arizo turiko turigisha, nk'uko igihugu gisanzwe gifise umugambi w'iterambere mu guhumiriza abene gihugu kugira ngo bakore. Tuboneyeho ahubwo wewe nizera ko ubivuze nk'uwamaze kubimenya, twe twaratanguye kubikora, twafashe ya mbere mu guhimiriza abene gihugu, ishengero, abakristo kugira ngo bakore, kuko ahantu hatari gukora nta terambere ribaho. Nico gituma rero kubwo twipfuza ko iterambere riva mu maboko yacu, iterambere riva mu byo turiko turakora, nico gituma twafashe ya mbere yo guhimiriza abakristo turongoye kugira ngo baje ku mirimo bakore, kuko iyo umuntu adakoze abarundi baraci mugani ngo iyo umuntu adakomera na Bibiliya bivuga. Ndibutse ko ku munsi wa Mungu ijambo nari mfise ryavuga ngo umuntu wese adakora ntakwiye kurya, niko Paulo yari yarabivuze. Kubona rero umuntu adakora, twaranavuze ko abo bantu badakora arabasuma, canke iyo gihe batari abasuma baba bakoze igikorwa cyo gusubiza inyuma igihugu, kuko iyo bakoze igihugu gitera imbere, iyo bakoze ishengero ritera imbere, iyo bakoze imiryango ikitera imbere. Urumva rero uko batera imbere niko baba ariko barateza igihugu imbere. Nico gituma rero mu mbona kazoza turimo cyane duhimiriza abantu gukora basenga. Ubu tuzoba ribaye kabiri dukoreye kuri kijya kibanza, ariko nibaza ko ubwa mbere ntabwo twari twaciteguriye neza nk'uko ubu twakiteguye. Urabona umuhini mushasha ngutera amabavu, bwari bwo bwa mbere twasa n'abatarabona neza, kandi n'abakristo twari tukiri bake cyane, ariko ubu rero twaraciteguriye, ishengero ryaragutse, abantu twafashe umwanya mwiza uko gikora. Nico gituma twizeye ko azokoreka ibikomeye cyane, kuko ibyo tutari twariteguriye byose ubu twarashoboye kubyitegurira. Rero rizoba rigize irya kabiri, ariko kandi nizera ko tuzogiye kubandanya dukora ico gikorwa, kuko ndabizi neza ko ari gikorwa kizofasha imitima ya benshi, imibiri ya benshi, ubuzima bwa benshi,
ku nteguro dufise turifuza ko twokwama tugikora ku mwaka kugira ngo dushobore gufasha imitima y'abantu benshi mu buryo bwo kubabohora mu buryo baboshwemo ubwo aribwo bwose. Yego mwavuze yuko musengera abantu bagakira indwara zitandukanye, mbega mushobora kutubwira ibitigiri by'abantu mumaze gusengera kuva mutangura ishengero n'indwara mwafashije ko bakira? Nizera yuko ata muntu n'umwe yoshobora guharura abo bantu kuko n'ibihumbi byakize indwara zitandukanye. Ugiye kuri rezo sosiyo urashobora kuja kuri YouTube ukandika Apotre Nduwimana Joseph, uja kuri Facebook ukandika Apotre Nduwimana Joseph, urashobora kubona ibihumbi n'ibihumbi indwara bakize zirahari. Hariya bashinze intahe baje babapimye sida zikomeye, ibitaro byababwiye ko bakwiye kuja kw'iyo miti, ku mbuga barimo sagaseseshwa rumuri, baraje turabasengera, inyuma yaho turabatumaja kwa muganga mwipimisha, basanze barakize, barerekana resultat zo kwa muganga bagwaye, bakerekana resultat zo kwa muganga bakize. Turafise abari bagwaye amadiabete, bari baragwaye indwara zikomeye zo kwa muganga, aho ugiye kuri rezo sociale YouTube na Facebook barashinze inaye abagwaye amadiabete, abari bagwaye amakanser, abari bagwaye foie, abari bagwaye imitima, bari bagwaye imitwe, abari bagwaye amagufa yaboze, abari bagwaye imibiri yaboze ijejeta amazi gusa. Ugiye ku rubuga uraza kubona. Rero abantu bakize Imana yakijije ntawo baharura, n'ibihumbi nibitangaza n'ibitangaza. Umuntu rero akeneye kubona ubwinshi bw'abo bantu ashobora kuja ku rubuga, nawe ndibaza ko atoshobora kubiharura, kandi koko ntawo harura iby'Imana ikora. Nico gituma n'umuririmbyi yaririmbye neza ngo urukundo rw'Imana rusumba umusenyi rugera kure, ntawo shobora guharura ari Imana ikiza. Ndizeye ko uwo bakeneye kumenya igitigiri cyinshi yoja kuri YouTube, kuri Facebook agakurikirana, kuko nko ku munsi umwe gusa naho tuba turi ngaha ku munsi wa Mungu hari abantu barenga nka 230 bashinga intahe ku wa Mungu. Ukeneye kubona ibyagutse wikonexe ku uwo munsi wa Mungu urashobora kubona ibyo ku munsi, ariko nta munsi haba munsi y'abantu 230. Iyumvira rero nk'imyaka 3 5 6 7 dusengera abantu n'ibihumbi. ni ikintu gikomeye cyane gose. Mbega turabona ko kuri afishe hariko kari Bujumbura ari gikorane kizobera, mwavuze ku buryo bwo korohereza abantu kugira bashobore kuyunguruza kugira bazoshike kuri ico kibanza bashobore kwibonera ibitangaza bikoreka. Mbega mwoba mwariyumvire ku bantu bari mu ntara zo hagati mu gihugu ko nabo mwubashira ubwo buryo gushobora kubashika, canke mwarabateguriye nabo igikorane kizoba mu ntara hagati? Ubu ivyo twabaye turakora ivyo gufasha abahano mu gisagara, ariko kandi nabo hagati mu gihugu bazoza. Hari abamaze kwiyungunganya, bamaze kumenya ibitangaza biriko birakoreka hano, bamaze kumenya ko Imana itabara. Ubu turafise abantu benshi bazova Igitega, turafise abantu benshi bazova mu Ruyigi, turafise abantu benshi bazova Ingozi no mu zindi ntara biteguye, bafashe imiduga, bakose imiduga kugira ngo bazoze mu ico gikorane. Kuko ahantu hari umuganga, umuntu nyene umuganga aragenda aramurondera, hanyuma kandi ukavuga ati none uriteguye ko uzofasha abo bandi? Turiko turakorera hano, ariko turiteguye ko muri kazoza ikorane kiriko kirabera hano tuzogenda n'Ingozi tukagikorerayo, tuzogenda n'Igitega tukagikorera, mu Ruyigi, mu Rutana, mu Cyankuzo, ahantu ari hose tugashobora kujayo. Ariko mwiki gihe birasabwa ko baza bavuye mu izo ntara, nabo hanze bazoza. Turamaze kuronka bazova za Canada, bazova baje mu iki gikorane, bamaze kubona ibitangaza Imana iri kirakoreka. Turamaze kurubona bazova, tubwiwe bazova muri Kenya, bazoza baje kwiki gikorane. Rero abo ntitwoza turarihira bavuye Canada, bavuye muri Kenya, bavuye no hagati mu gihugu, kubera ibibazo baba bafise, kandi kanatsinda niyo bagwaye baje muri hospital militaire, baje muri Kira, baje muri Tanganyika Keya, nta muntu abarihira itiki, bariyeranja bakaza bakagenda kuvugwa kuko bagwaye. N'ubu rero kubera twatangaje ko Imana izokiza kandi bakababona ibitangaza bihari, bazofata amatiki baze kugira dushobore kubasengera.
Ego nyakubahwa apotre uno munsi mu gisata cy'ubuvuzi hari intambara idasanzwe iri hagati y'imigwi itatu. Hariho abantu bavura bakoresheje imiti y'ikirundi, hakaba n'abandi bavura bakoresheje imiti yo kwa muganga, la medicine moderne, la medicine traditionnelle, hakabaho n'undi mugwi ugira gatatu ubavura bakoresheje amasengesho ari bo mwege muhagazeko. Uyu munsi rero uwo mugwi wa nyuma mvuze numugwi utari kurizegwa n'abantu benshi cyane, aho bamwe bagenda baravuga bati bajya barabesha baga ntibagire iki, kandi namwe mumenyesha yuko ari abantu muvura bagakira. Mbega nizihe ngorane mwebwe nk'abantu muvura mukoresheje amasengesho muhura nazo? Mbega nikihe kintu mwosaba leta, kandi nikihe kintu kandi mwosaba abanyagihugu kugira ngo bashobore guhurumbira amasengesho yanyu? Kubganje numva nta kintu na kimwe no saba leta, kuko cyo leta nayisaba yarakinyemereye kuva igihe yanyemerera ko nshobora gusengera abantu bava mu bihugu byose mu mpande zitandukanye, kandi bakaza bagasengerwa bagakira. Leta ndayikomeye amashi cyane, yarangiriye neza, ingiriye icyizere, irampa kuvurira ku mugaragaro. Nkavuga nti mwabi ubwo buvuzi uri kuravuga si jewe mvura, ni Kristo Yesu avura. Mugabo kandi nkavuga nti aca muri twe, kuko Yesu kuva na kera yakoresha abantu. Rero uravuze ngo hariho imigwi itatu iri kirakora ivyo bikorwa. Kuva na kera na Yesu agihari barizera ko hariho abashobora kuvugwa nawe. Abafarizayo baramupinga, mbere kugera no ku rugero bavuga yuko akoreshwa n'abadayimoni. Hari jambo yanditse ngo ivyabaye ku giti kibisi harakantu ku giti cyumye. Nimba hari abamwemeye bakamukurikira bagakira, ibimuga bikamuguruka, hakaba n'abandi bamupinze ntibamwemere. Ico gikorwa ni gikorwa kigayitse ca shetani, kandi ico ntikizobura, kizohoraho. Hazohora hariho abantu bemera Imana, kandi iyo Mana ikabatabara ikabakiza. Habeho n'abandi batayikiza, batabemera, batayemera, kandi batazokwemera iyo Mana kwibaho. Rero musomye mu isezerano rya kera, ndabona abantu bahuye n'urugero kushika naho bagwara bagakomogwa n'inzoka, mbere kushikaho umukozi w'Imana yavuze ati Imana iramubwira ati akira inkoni yikoresha uku yicuremwo umuntu ayiraba yonyene, akayiraba arakira. Baranse kuyiraba barapfa. N'uyu munsi rero abo bantu baracariho. Nukubera ikibariho, rega shetani ari ku kazi, ni wazimitse, ni wabuza abantu kwizera Imana, ni babuza abantu ko bosengerwa. Rero tukavuga nti abantu bakwiye kuva ibuzimu bajibuntu, bamenye ko Imana yabaremye igikora kandi ifite ubushobozi butangaje. Nimba ibinini bishobora gukiza umuntu byahinguwe n'abantu bivuye mu mababi, mu biti n'ibindi, bigahingurwa n'umuntu bigakiza umuntu, ni gute Imana yo yamuremye idashobora kumukiza? Nimba abakoresha imiti kirundi bashobora kuvuguta umuti kandi bakizera ukawunwa ugakira, ni gute Imana yahaye ubwenge uwo muntu ashobora gukora umuti itoshobora gukiza uwo muntu n'umuti utabayeho? Ni kimwe mu bintu bibiri. Novuga nti kuja kwa muganga ni ibintu byiza cyane, kandi natwe turaja kwa muganga, kandi turahimiriza abantu kuja kwa muganga. Ariko kwa muganga hariho imiti, hariho ingwara zidakira. Izo sida byaranse ko zikira, ayo makanser byaranse ko akira. Ariko tukaca tuvuga ati hejuru y'ivyo Imana yari izi yuko izoshira abakozi b'Imana bashobora gusengera abantu ibyananiranye kwa muganga, Imana ikaca ibakiza. Rero nkimiriza abantu kugira ngo batahure ko Imana kiriya yindi igikora kwitabara. Muri make rero numva umenga iyo ntambamyi ubajije ati mbega iyo ntambamyi muhura nayo yohera gute? Iyo nta nubwo niteze ko ishobora guhera, kuko izohoraho kubera shetani niwe ayobya, azimiza, abuza abantu. Ariko abazogira ubwenge bagatahura bakarondera Imana izobatabara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwandondera muzombona, nimwantabaza nzobatabara. Nuwo muti ukuri, no kwa muganga umuntu akira yagiye kwa muganga, no ku Mana ukira wizeye ijambo ryayo, kandi ukizera n'ubukuru n'ububasha bw'iyo Mana. Murakoze. Iki gikorane mugiye gukora ni gikorane kinini cyane, novuga yuko kiri mu bikorane bisanzwe bitunganwa ku buryo bwagutse. Mbega mwoba mwariyumviriye gutumira bamwe mu nzego zo mu gihugu, canke nimba atari banga hoba hari umuririmbyi rurangiranwa dusanzwe tumenyereye muri gospel mwoba mwariyumviriye ko? Murakoze cyane gose. Nizera ko mu butumire turiko turatumira
mu nzego z'igihugu ntidushobora gukora ikintu nk'icyo cyabereye ku kibuga nk'icyo kizwi kica ku mbuga kica ku maradiyo ku mateleviziyo tutatumiye. Nizera ko badafatiwe bategerezwa kuzoboneka. Ikijyanye n'abaririmbyi rurangiranwa, sinahuye uvuze umuririmbyi rurangiranwa ushatse kuvuga abaririmbyi muri gospel baba bamenyerewe na cyane cyane ugasanga barabifashishije mu kubatumira mu biteramo n'icyo cyane mu bikorane biba byaguze. Uba bahari mu bumwe mwarabyiyumviriye ko cyane rwose abaririmbyi rurangiranwa barahari. Nimba atari banga abadukurikirana turashobora kuba bababwira. Nizera ko atari banga, ariko kandi bazobabona ku munsi w'igikorane, kuko iyo umbwira ngo umuririmbyi rurangiranwa ni nka naka niho nacamenya kukwishura. Mugabo kubera wavuze ngo abaririmbyi rurangiranwa, nk'uwo wewe uwo wita rurangiranwa je nshobora kumutamubona ko ari rurangiranwa, cyangwa uwo jewe nzi ko ari rurangiranwa wowe ushobora kutamutahura ko ari rurangiranwa. Kubw'ivyo rero abitwa ba Ruvera Muhimbare, hariho abitwa ba sinzi ko hariho ba Lopeze, abo bose n'abaririmbyi rurangiranwa. Abo bose ni ba rurangiranwa, abo n'abamaze kumenyekana, ariko hari n'abandi bataramenyekana bazomenyekana ku ico gikorane. Cyo gituma dutumiye abantu kugira ngo baze bibonere nabo batari bazi ko bariho kandi barurangirana. Yesu abaho umugisha. Twama twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi hari utuvideo dusirikira abapasiteri beko barasengera abantu. Mu makomantiro ugiye kuraba bamwe baravuga bati nimba koko abapasiteri basengera abantu bagakira, kubera iki kwa muganga hari abantu bagwariyeyo batogenda kubasangayo babasengere. Mbega abantu nk'abo biyumvira uko mubavuze kwiki? Murakoze cyane. Nk'uko wabivuze serivisi ni zitatu. Ariyo serivisi y'abasengera abantu, ariyo abavuze imiti y'ikirundi, ariyo n'abavuza imiti kizungu. Kandi mw'ibyo bihe nta bitaro na bimwe byinjira mu bindi. Ndibaza ko kira itaraza kwenterevena kuri hopital militaire. Umuntu wese bamuvurira aho yituye n'ubwo buvuzi n'abo badokiteri abayizeye. Rero ntibashobora kuva ubu nimba ari ubuvuzi Imana yasizeho kugira ngo buvure mu buryo bw'amasengesho. Sinibaza ko aba bantu boza gutera ubundi buvuzi. Iyo wananiwe hubwo cyangwa abaganga bananiwe batanga transfer, umuntu ananiriwe aha akaja handi. Rero ni haba hari abandi boba bibaza uko twama twakiye abarungitswe ku matransfer, bisigura ngo bananiwe kuvugwa za ngwara baje hano. Naba mwumva bakize cancer, bakize diabete, ni transfer barabonye aho kwaho bari bananiwe baca babarungika hano. Hano rero Imana aho yarabavuye. Rero ntitushobora kwinjira mu bitaro ntibyinjira mu bindi. Abo bantu murabatubwirira. Ndizera ko ntakekeranya nabone ko babizi neza. Ntidushobora kuva hano ngo tujye gusengera abantu mu bitaro tuvuruge urutonde rw'ibindi bitaro. Yesu abaho umugisha. Aramaniya menshi akunze kugomba kuza muri ivyo bikorane, ugasanga barazanye nk'agakamera muga, ariko hariho benshi baba bateguye ivyo bikorane ntibabemerere. Mbe nka mwebwe ikibazo nk'ico bivuze kwiki? Ahubwo twebwe dutumiye media zose zibaho, ata nimwe izosigara. Muzoze mu kamere, kuko numva uwo muntu atabemerera ko muza ntabashaka ko ibintu bishika kure. Jewe ahubwo nabatumiye mwebwe, jewe mba ubwo mbabaye kuko mwaje muri bake. Nashaka nk'abashika 105 canke nk'amajana 2 kugira ngo mushobore gupibiriya ibiriko biraba, kuko ibikorwa dukora canke ibikorwa Imana iri kirakora sibanga sivyo kunyegezwa. Nico gituma twifuza ko muza kugira ngo mubishikana ahantu hose habaho n'abataramenya ukuri bakumenye. Murakoze cyane bwana Apostle, nitwa Ndikuri Leonce na Kiko Entertainment. Umuntu yumvirije mu byage biravugwa haba mu bamenyesha makuru bagenzi banje, reka mbere umuntu agafatira no ya comment akunda kuza kuvuga ngurukana bwiwe. Twumvikanye neza yuko womenga abantu barafise amakenga ku kintu cyitwa ibitangaza. Bino bitangaza kumvise neza yuko bifatiye ukuboho. Ntabwo ngarutse kubivuguruza, nta nubwo ashaka kumenya ngo nibyo canke sibyo. Yamara ahubwo nari nifuza yuko hotangwa umuco biciye ikintu kivuga ngo mwotanga ibimenyetso nka 2 canke 3 umuntu yofatira ko mu kwizera yuko bino bitangaza bikoreshwa bivuye ku Mana kugira nyabona abantu bagume biyumvira yuko namwe imbaraga zibakoresha zoba ziva kwa soki.
murakoze cyane gose. Ikintu mu bisanzwe kimaze kwitwa igitangaza ni ngombwa gitangaza abantu. Birumvikana ko batangara kuko nuko hari gitangaza. Igitangaza bisigura iki? Nuko babonye ikintu kitashobora gukorwa n'abantu bari bose. Nuko babonye ikintu kitari kimenyerewe. Nubwo buryo rero butangaza abantu. Kandi Imana nibwo buryo yahisemwo yo kwemeza abantu gukora ibitangaza. Erega ibitangaza ntibitangaje aba bantu uyu munsi. Kuva na kera byama bitangaza abantu kuko baba babonye ibimuga bimuguruka ta wundi ashoboye kubimugurura, baba babonye abapfuye bazuka ta wundi abazura, tari Yesu Kristo abazura, baba babonye ibintu bitandukanye. Rero nkavuga ngo umuco notanga no wiki. Ni hahandi nyene nguma ngaruka umuco no kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mbega rikora ryari? Nuko wizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuryizera nta yindi formule rihari. Nta giharuro kimwe guteranya kimwe, nta biharuro 2 3 6 8 9, ahubwo wizera ijambo Imana yavuze hama Imana igakorera aho hantu. Mbega abo bantu bafise ukwizera canke bambe bataragira ukwizera bafise n'amakenga niki? Icambere dukorerako Bibiliya ivuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire, musenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Uko n'ukuri kuri claire kw'ijambo ry'Imana. Ni wabona umuntu rero ashoboye gukoresha iryo jambo ry'Imana agavuga Yesu Kristo agarambika ibiganza ku bagwayi kira, noneho jewe nta nibigakubwira ati mu izina rya Yesu urakira ugakira. None uko sukuri ufise intumbero kutagira preve, kutagira ibindi biharuro, kutagira indi formulaire. Mu izina rya Yesu ni wizera Yesu Kristo urakira, umuntu akacakira, waragwaye agakira, warafashwe n'abadayimoni ukabona arakize, wari yikubise hasi agakira. Nizera ko atayindi nsiguro nimwe isumba iyo. Twebwe ntidufise laboratoire y'abantu ngo tupime ngo amaraso ngo dupime ngo bimeze uko biruko nuko. Ijambo labo dufise ni ijambo ry'Imana, niryo dukoresha abagwayi bagakira. Ni wizera rero, na Yesu yavuga ngo ni wizera urabona igitangaza. Twebwe rero ntitudeviye inyuma y'ijambo rya Yesu yakoresha kuva kera. N'ubu turacari mu iryo jambo ngo ni wizera urabona igitangaza. Muri make ndumva iyo nyishu nimba hariho abantu bizera Imana kandi bazi Imana kuyizera ko bica mu ijambo hanyuma ukizera ijambo ryayo, barashobora kubona kuko ari ukuri gutomoye. Uvuze ngo hari ibindi bintazi birashoboka kubaho, ariko nimba bihari ivyo bintazi navyo birafise sanse yavyo, birafise n'ingene babikoresha, birafise n'amajambo yavyo bayakoresha. Rero ivyo ntavyo nzi. Woba afise amakenga y'ibintazi, we yoba yarakoreye mu bintazi akabaza ivyo bintazi ingene bikora, ariko utabikoreyemo akabaza ijambo ry'Imana. Dukoresha ijambo ry'Imana rikakiza abagwayi. Turakunze kubona hari ibikorane vyinshi bibera ngaha mu Burundi, gasanga vyatunganyije canke se hatumiwe abapasiteri bavuye mu bihugu vyo mu mahanga. Mbega ko duhora tubona nyuma yaho iyo bakoze ibitangaza ari nk'umuntu yarafise nk'ubugwayi runaka akamara iminsi maze gusengera benshi bagakira, mbega mwe bivuga kwiki? Nk'abo bapastori umbwiye ntabwo nzi abo bantu bashobora kuza basengera abantu bagasubira bakagwara, ariko kandi biranashoboka. Iyo nsomye ijambo ry'Imana na Yesu Kristo yavuga ngo ukwizera kwawe kuragukijije, akaca avuga ngo ntugapfe usubiye mu vyaha. Ni wasubira mu vyaha uzobona ibiruta cyane ivyo wari warabonye. Rero nimba uwo mukozi w'Imana yashoboye gusengera uwo muntu akamusengera hama agakira, agasubira mu vyaha, agasubira kwivayanga mu bintu, ashobora gukurikirwa na rya jambo Yesu yavuga ngo ni wasubira mu vyaha uzobona ibiruta cyane ivyo wabonye. Ivyo ni vyanditswe vyera, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero reka ndeke kuvuga ivy'abandi, ndeke kwishura n'ivy'abandi, nishuri yaho nisunze ijambo ry'Imana ryanditse. Ariko abo bandi baza bagakoreshwa ibitangaza inyuma bakagwara, ivyo bintu navyo nzi. Ariko iyo umbaza ati wewe mbega mubo wasengeye nta wasubiye kugwara nkuko abandi bagwaye, aho rero nakwishura neza kuko nabajijwe ibijyanywe na terendiko nabo nkorerako. Ariko kandi nizera ko ico kibazo naho wari kukimbaza iyo uroye ku mbuga, iyaba hariho uwabonetse nababwiye ja ku mbuga murabe ibintu byose intahe n'ibitangaza. Nta muntu numwe turabona aratuvuguruza ngo avuge ngo Apotre Nduwimana Joseph yarasengeye nari ngwaye
hanyuma ndakira. Inyuma yaho nasubiye kugwara, ko atawabonetse rero iwacu ntawe uhari. Yesu abaho umugisha. Turabashimiye gose ingene mwaje kutwitaba nk'abantu babamenyesha makuru. Ubutumwa ngomba guha abari kure, ahubwo mwebwe ngomba mbanze ndabubaye. Turabasavye kubandanya mukora ibikorwa nk'ibi, muze kugira ngo mukore igikorwa nk'iki. Amande yo kumenyesha makuru, mugiye kumenyesha makuru meza y'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iri kirakorera abantu, kandi ndabizi nimwabikora mu bikunze Imana izobaha umugisha. Nihagira abantu bazokizwa, abandi bagatabagwa, abandi bagakira ingwara, bimuga bikamuguruka, biciye ku rubuga w'ivyo wanditse, ukavyandika neza ivyo wabonye, ukabikora nkuko kuwa Mungu bari hano mwarabibonye. Ivyo mwanditse kumbure birashobora gukora ku muntu bigatuma aza ngaha mu ngero, azoza agakira nawe agatabagwa, nawe uzobihembegwa kuko uzoba watanze amakuru meza. Erega hari igihe mushobora gutanga amakuru menshi atagira kumbure ingero mwijuru, ariko ibikorwa muriko murakora mubikore muzi ko muzoronka ingero mwijuru. Mumfashe dukorera Imana. Je nanje ndi umukozi w'Imana, namwe muba abakozi b'Imana, kugira ngo mukwize ubutumwa kure, munyage imitima ya benshi kugira ngo abantu benshi batabaga. Mubikore mubikunze nk'abantu bazobihererwa ingero. Aho hari ku ruhande kuri mwebwe. Nongera ndabasaba ahubwo muze kenshi, ntimuze kubera twabatumiye kugira mumenyeshe igikorane n'ibindi. Turayifuza ko naho bakuwa Mungu haciyemwo nko kwezi canke ndwe zibiri, muze kuko ibitangaza Yesu aguma bikora. Mwarabibonye no kuwa Mungu yarakoze ibirengeye cyane, n'ubu no kundi wa Mungu inyuma y'igikorane no kuwundi kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uko yamye ejo n'uyu munsi niko ari. Zamuraza kugira mumenyekanishe ivy'Imana iri kirakora. Reka rero mbwire abari kure nkuko mubitumenyesheje, by'ukuri iki gikorane kirimo uburyo butandukanye, hazokira imitima ya benshi. Erega badutumiye sabagwaye mu buryo bw'umubiri gusa, tutumiye abantu bagwaye mu mifuko, kuko Yesu nawe aratanga umugisha mu byo tuzosengera. Hari abantu usanga barishwe n'inyatsi bafata bikanga, babandi badandaza bikanga, babandi bama basubira inyuma, babandi batewe mu buryo bukomeye, ubuzima bwasubiye inyuma, kandi bafise ubwenge kandi bakora. Ubushobozi bw'Imana buracakora kugira butabara abo bantu. Sabo gusa turatumiye aba bose bafise ibyaha, abantu banwa inzoga byananiranye, abantu basambana, abantu bakora ibyaha bitandukanye, babuze amahoro. Nta handi habonekera amahoro atari muri Kristo Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe atabara barushe n'abaremerewe. N'ijambo ry'Imana mbere na Eglise Repentance ivuga ngo muze mwihane, inyuma yo kwihana mu ruhuke. Turakeneye abantu barushe baruhuka. Ndazi ko hari abantu bakomeye bari mu byaha by'ubusambanyi mu rwego rukomeye cyane, kandi murazi ubusambanyi nabwo bufise ingaruka nyinshi cyane, bufise ingaruka nyinshi. Jewe ahubwo ndakeneye abasambanyi bose bo mu iki gihugu cy'u Burundi, fitaniye umubonano wabo kugikorana, mu bantumirire, mu bampamagarire. Ndafise umubonano, ndafise ikiganiro cyabo abasambanyi, ndafise n'umuti ngomba kubaha uzotuma bava mu bwo busambanyi. N'abantu b'imporerwa ziteye ubwoba, abantu ibintu byananiranye, ndabatumiye, ndabahamagaye gose, kandi nizera ko atamuntu kumbere yari bwahamagara abo bantu. Umuntu byananiye yasambanye ku rugero ruteye ubwoba. Reka ndababwira, ubusambanyi nimwave mwibaza ngo ni ikintu coroshe. Hariho umuntu asambana ku buryo bw'abadayimoni ugasanga ari mwibohero. Ejo bundi kuwa Mungu heze turibuka wa Mungu wo higi, twakiye umusore ngaha yasambanye mu buryo bukomeye cyane, gushikaho yavuze mu rusengero, ku mbuga birahari muravyibuka abari bahari, yavuze ko yasambanye n'abakobwa 264 kandi asambana nabo mu gihe gito. Abakobwa, uwo muhungu yarakijijwe, yakoreshwa n'ubushobozi bw'umwijima, ako asambana n'abakobwa. Ataho hose nta mugore n'umwe bigeze basambana, n'abakobwa gusa. 264 yiciye ubuzima, yateye inda, yoba yaragiriye nabi mu buryo butandukanye. Urumva ko kuba Imana yaramuzanye aha hantu, Imana yarakoze igitangaza gikomeye cyane.
ubu nawe ariruhutsa nabo bakobwa bariruhutsa. Murumva mwibi bikorwa harimo ibikorwa byo gutabara abene gihugu, byo gutabara abavyeyi kugira ngo abana b'abakobwa, abana b'abahungu, abajene nka mwebwe muri abamenyesha makuru nizera nico gituma nabatumiye kugira ngo mugwize ibi bikorwa mubigeze kure cyane. Si byo gusa, hari abantu usanga baragumiwe kubaka ingo, ugasanga byaranse ko bubaka, byaranse kubarongora, byaranse ko bakora ibikorwa bitandukanye kubw'ubushobozi bwose bw'umwijima. Ntumiye abantu bose rero barushe, abo basambanyi, abanse ko bubaka, banse tuzosengera abantu. Ijambo bita deliverance bisigura ngo nukubohoka. Abo dutumiye kubohora kubera hazoba hariho iyo deliverance canke kubohora n'abantu baboshwe mu buryo butandukanye, baboshwe mu nzoga, baboshwe mu busambanyi, baboshwe mu vyaha, baboshwe mu ngero zose zitandukanye, babandi batavyara, babandi b'ingumba batwara inda zikoroka, babandi batabona n'igikoroka, bo bose turabatumiye muri deliverance. Mu bantu baboshwe arababohwa n'abarozi, arababohwa na karanda iyo bava. Ndababwiza ngo hazoba hari ibitangaza, hazoba hari ibintu special, ibintu bitigeze kubaho. Nico gituma rero tubatumiye kugira ngo baze bibonere Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Yesu abaho umugisha.